Kawaida hari gihe utegerezwa gutumira nk'ama groupe mu kirori mugasanga groupe ije nka groupe ko mu groupe ukayishira kuri affiche nayo ubwayo mugapana kuvuga ngo nka kurya hano nka sadbakezi akoze ikirori ko atenda kudushira kuri affiche koze dusanzwe turaba danceur biwe management yanyu ni satbinye ya ni sadbi sadbi bigenda gute mufitaniye contrat mukora gute oya nta contrat dufitaniye. Hello bakunzi ba Buja Hit TV muraho murakomeye nize ko mumeze neza kuri mikro muri kumwe na Ange Irankunda kuri kamera muri kumwe na wa muntu wanyu nyene abikora neza wa muntu abandanya ahinyanyura amasanamu mubona amasanamu ameze neza abari wari karabikora Juma Jux beje de la capitale uno musi rero twabazaniye abatumire badasanzwe abatumire bo ngaho wacu mu gihugu c'u Burundi bariko barabikora neza Danceur ba umuririmbyi wacu umuririmbyi amenyerewe azwi general niko bivuga reka ndabaramutse bongere barabibwira uwo muririmbyi uwo ari wo basanzwe bakorera sinzi muraza kumenya byinshi bijanye n'umuziki w'u Burundi canke w'akazi kabo bibaye ngombwa turaja no muri vie privée yabo w'ubuzima bwa ingene bimeze mbega inyuma y'akazi kabo bimeze gute reka ndabaramutse imbere ya byose n'amahoro meze bien murakomeye yego turashima ndabona musa neza aho murashaka kwidondora akazina kanyu kubatakuzi canke kwabibwira kwa kankisi iryo zina ryanje kankisi ni amazina yahawe n'abavyeyi cyane ya ry'ubustare nkorerako amazina yahawe n'abavyeyi naya Bukuru Fiston muno mwanya tureka dukoreshe kankisi ni izina ry'akazi ya okay mu buryo bwanje naho hariho n'undi mu beje umusore w'umusonga umusore yaje atavyorosha urabona yuko yaje yatwiteguriye reka ndaburamutse n'amahoro amahoro cyane mumeze neza turashima Imana vraiment murashaka kwidondora ku bantu batabazi canke Jene Twakizimana Christophe nje bavyeyi banyise ariko benshi bamenye nka Chris kubera na abbreviation ya Christophe Chris ino naho hari undi muntu ari kure yacu ariko turagerageza kumwekera n'amahoro ni impore mumeze neza turashima Imana amazina yanyu Iradukunda Jean Paul ngira ndinuka amazina wawe cyane n'uburinduka amazina yiwanje ku izina ry'ubustare banzi kuri Yobo uno mwanya turi kumera Chris Yobo na Kankis n'abantu n'abadanceur ba Satbi uno mwanya rero tuguma tubabaze gute bimeze gute vyagenze gute vyabajemo gute baza kutubwira sinzi aho mpera baraza ku umuntu wese aza kugira icavuze kubera nta muntu abayeho nk'ukunda abayeho umwe saza utubwira ngene vyagenze vyaje gute kankise kaduheri wawe ko nkuko vyatanguye urashaka kutubwira vyaje gute kugira ngo uyumve vyaje gute kugira ngo utahure tala ufise tala yo gutamba tala mfise yo gutamba mu vyanje mu gusaba indimu navyumvisemwo mva mpitamo kubikora tumbona ni ibintu nyene bindimu nyene mu maraso. Watanguye kumenya tala ufise ryari kuyikoresha ryari? Natanguye kumenya tala muri 2013 niho namenya tala mfise ntangura kuyikoresha tu 2013 kankis turabona vraiment je sinzi ko ndaba nk'abandi ngerageje kuraba ngo usana Satbi hari isano mufitaniye canke muri famille. Oya ni boss wanje nta bintu vyo muri famille. Oya byarakunze vraiment byarafashe inzira asana Satbi vraiment urashaka gukura amarori gatonyi wereka abakunzi bawe ati antuka vraiment sinihenze. Kakisi atubwiye yuko yatanguye kumenya tala yiwe muri 2013 niho yatanguye kumenya. Yeah. Bigenda gute kugira ngo ugere ngaho ugeze urashaka kuvuga ati naciye ndibaza ntiwatanguriye mu team nyene? Oya sinatanguriye muri team ahama nyene tu nane mfise kwigunga cyane mbona abandi barakunda kugira ico gikorwa cyo gutamba mitamo nyaranje kubijamwo tu ndabijamwo. Watanguriye muri team yi? Natanguye muri The Nice Boys
iyo groupe yitwa The Nice Boys kenshi twakunda kugira ibiteramo kuri Rimika aho mu Kamenge uyivamo ryari mbo nayivuyemo sinayitevyemo mbo nayivuyemo ndibaza nameze nk'ikintu cy'amezi 4 ndi kugenda yitambamo biza kugera gute kugira ngo ushobore guhura na Satbi canke n'abo bagenzi bawe kugira ngo mukorane bo kugira duhure mbo inye yari indi groupe twari ama groupe nyene atandukanye nyene tugenda turiyungunganya turaba groupe imwe mbo cadusha bisaba yuko generale unye yapfuye niwe yaca duhamagaza duha akazi ko gukora duca dukutangura gukora iwiwe hari iwabo w'abantu muza muratamba mu makaraoke twaza dutamba nyene karaoke kenshi dukora hajya ahanye nyene yari nk'umunya manager wacu nyene duserukiye tugenda turaduga hama Satbi nyene aratugomwa aradushaka ca bisaba yuko avugana na mzee hama mzee aramubwira ko atamafaranga ashaka amubwira ati ko yamuhaye ikintu cyo gukora ico kirori ako aririmbe nk'incuro 3 kugira ngo atwemerere amwemerere yuko tujya gutambi wiwe nyene bica bigenda uko aririmba ikirori c'imisi 3 cahama caramuduha rero avuga ati ntitangure gukorana nabo me gusa yatubwiye ati genda mukore ariko mugaruka gukora ino kandi umva ntiyababagabiye bwego urumva kwari gufashanya nyene kwari gufashanya umva uko bari babigize kwari gufashanya tu hagati yabo vuga ko twakorera hose twakorera habiri seke wowe mzee yadushatse hariya ntitwagenda urumva barapanga programme ati ndabakeneye mutama urashaka kuba ntiza kunyora nako vyari bimeze kote familial urashaka kutubwira gute abavyeyi bavyakira gute aho wari ubaye vyagenda gute ntibashobora kuvuga ati ivyo bintu uri kurajamwo n'ububandi kubera abavyeyi ntibashobora kugutahura uko tumenyereye mbo jewe mbo nakuze atabavyeyi mfise nakuze atabavyeyi mfise gusa tu nabuze nkire muto nyene baho muri ubwo buzima nyene bwo kwironderera tu hama nijera tu mva bwari bwiwanje gusa nyene nijera warumvikana umva warigenga wakora ikintu ushaka urumva ntivyakugora bahitamo gusaka kuri jewe ukipangira ivyawe nyene reka tuje kuri umugenzi wacu Chris nawe vyakugendeye gute urashobora kutubwira ugaca ku mayanga ati je kuva nkiri muto narakunda gutamba ego turazi ko abana bato usanga bakunda gutamba ukavuga uti reka mbe angaje vuga ati nje mu muziki nyene nyawo vuga ati reka nje gutamba mutangura mu matimu ndibaza watanguriye muri timu y'uyu wunyu mugenzi wawe cane merci kumba ico kibazo je kwanda jewe nari umuntu nakina umupira iyo ma federation turi abana sanze ko mfise impano yo gutamba cigenda naba mu buyenzi ndavyibuka rero turi mukatuza mu Kamenge natangwe gutamba muri groupe yitwa Happy Dance ndatamba mugabo abatibe dutambana yari groupe yabo cyane bwabajemo hari kera hari ma 2012 2013 muganga mvuga ati abatibe amfete barafite impano rero naza kubasaba arabona ko naje mfise iyo mpano tafatika twingunga ikwera bari bake twingunga bya tube benshi dukora ikintu gikomeye mbana kubajamwo twavuye kuri cyane ndavyiba aho hari ryari hari ma 2012 2013 rero ico gihe nko muganda bivuze twatamba karaoke babona abantu general yo kino yari umushefu wacu no yaduhemba kira kintu cyose ico gihe kora mutamara yaravise ukuntu yazatumira abastari ba Fizo ba Satbi ba Black Jibande Satbi aje twaramutambira Fizo aje tukamutambira Black Jiro ndimo twatuzi zose hama rero Black Satbi baravuga ati genda bana bafise impano je nkene mu babi wanje atawundi mustari mutambira no cavuga ati cyo tumuga ati genda ubwire mutama kari umuntu wawe akagorushwe nta kibazo baraganira byose barabiheza tubaje twaganiye turamaje mutamati nta kibazo tukumenya nyuma yo gushika no munsi nawe kote familial ntushobora kuvuga ati urafise abavyeyi bo je ntabavyeyi mfise mugabo ndafise mama muto yiwanje aho wabaye aho nabaye niwe yantunze gushika no munsi
kandi niwe muvyeyi wanje kandi ndamwubaha cyane ari hose Imana imuhezagiye. Imana imuhezagiye. Reka rero tukubaze vyagenda gute, yavyakira gute ugenda mu gutamba, ntiyavyakira nabi nk'abandi bavyeyi bavuga ati uriko urata umwanya rara banza uwigerere. Je ntigera mbuza kubikora kuko sinabikora byose nariga nkongera nkatamba, sinigira mvuga ngo nte kwiga hama ngo ndabijemwe, nabikora byose kavuga ati ntuko umwana wanje ntumushaka kumutarafise ntuzizo mushikana, kandi ubu indaza ramaze kubona amatunda y'ibyo bintu. Niyo mpamvu no bahana n'abavyeyi bose aho bari umwana kiyaza kubo atarafise, reka akore ko ntudice icyo azova mwejo. Ikiza nuko ubona yuko nta bintu by'urumoga jamwo by'ubutandero, ubona ko n'ishuri ari kurikirana muri oya mbwa ashaka kubona ati utaha mwijoro ivyo bintu ujamwo bigutahisha ijoro usanga abantu ingeso mbi y'inzogara nta vyakubwira canke yaraguhanura ati uraraba ugendere mu nzira nziza uko navuze byishije niba tukimana mpezage kuri ico kintu, nawe yari umufana wanje ahubwo tugitambi karabuka abona abantu ntihigera siba yumva nari noroheye avuga ati komeza. Reka tuje kuri wavuze ko bagutazira Yobo je namutse kuzangira Prosper Yobo nawe vyagenda gute iyo tana wayitawiye ryari vuga ati reka nibanze gutamba cane wayitawiye ryari? Mbo jutara yo gutamba ari karemano kuko navuga ko nayivukanye koze nkiri muto natangura ibintu byo mu masengero ntamba intore mu bintu bya katolike iki ndavamo ndaho umuservant. Mu nyuma yaho nyene ari ukuntu mu eglise bafata abantu bakuze bakabakuramo kugira ngo abana nabo babandanye bakora kukuze, hari ukuntu usanga imbere y'abantu bitaboneka neza. Ndavuga ati ko impano sanzwe ndayifise nta kuntu noja muri quartier nkaraba nk'ikintu no create abajene abantu batambe biki nibikisha ntangura mu vy'ikirundi tambi kirundi muganda no mengo mengo vyegukira cyane abakobwa camitamo kugira ibya moderne. Aho hari ryari kugira ngo utahure ati reka nje muri moderne nibanze ku bintu by'imiziki? Hari kera cyane, hari muri 2007 ndibuka ko bari badukuye muri paroisse ya Kamenge. Muri 2007 ca ndafonda group abo twitanguranye ndibaza benshi ntibagiriwe amahirwe yo gushika aho tugeze no munsi uko bafatiriwe n'ubundi buzima ko ubuzima buragoye. Ngira ngo no bansiga mu bafondateur ba groupe mu nyuma yange ndahura n'abagenzi batamama ni ma groupe atandukanye kubw'igikorwa cyo kwa general kiraduhuza basi cyo tugumana uko. Nawe byagenda gute abavyeyi bavyakira gute? Yari problème kabisa. Waje kugigi kenshi uva muri famille abantu bifise usanga bigoye cyane. Kuvuga icambere amasaha yo gutaha bari ibintu bigoye, ibintu by'ishure niki kubivangatira nyumva abari nombe. Urumva wewe wariyiba? Babo kuyiba kabisa nakoresha ikibire si blague. Uyobo ya Simba Crotire kugira ngo aje gutamba, ariko murabona yuko ibintu vyagenze neza ubaca mu muryango ndavyizeye. Ubu ndi neza naho no marukwezi. Abavyeyi bagiye kugutahura ryari? Mbo abavyeyi bagiye kunahura igihe dushobora kuba twaragiye mu Rwanda uko twaragiye gukorayo bakazabona ati ku kwezi yagize akaronka yarungitse ikindi kiyavuga ati bwa bundi bya bintu harimwo bizotuma nejo arutunga umuryango hirya akagira ico afashije mwene wabo avuga ati kandi arakuze n'impano imurimo shavuga ati nta kundi reka tumureke nyene arabico ukuntu yiyungunganya cyo bigenda uko. Murakoze cyane, murumva yuko bavuye ahatandukanye ubuzima bwari butandukanye. Urumva uyu wewe bavuga ati yavuze ati yuko ntivyamugora cyane kora yuko yaribana niwe yapanga programme ziwe. Undi nawe ati umuvyeyi niwe wa mbere, niwe mufana wa mbere, niwe yamufana. Undi nawe ati naca muri kuri Crotire hejuru. Urumva byari ibintu bigoye, ariko uno munsi akaba bari hamwe. Mbega mu badanceur ba Satsby mwoba muri abanyene canke? Hari abandi turi nombre bashika 8 9 gusa nuko usanga bamwe bafise ubuzi ugasanga nk'ama interview menshi dukora usanga tudakwiye mugabo ma repetition usanga dukwiye cyangwa mukaza ari nk'abadutumye ko nka group usanga bose bakwiye mugabo ntituraba twenyene turashika nk'umunane cyangwa 9 uko. Bigenda gute kugira ngo mukorere hamwe mukora imisi yose canke murafise amajuru muvuga ati kubera mufise ubuzi butandukanye saka ko nyene mukora hari abantu baba bari mu bindi bintu gushaka ubuzima nyene bigenda gute kugira mutame ntibibagora cyane ugasanga bamwe baje ugasanga abandi ntibaje bigenda gute? Mbo ico onye cyo gusiba ama repetition kumva kuko yamunse bafise akazi kiwe hamana kajyanye tuba dufise nakazi avyumva mutegerezwa kubahiriza amasaha y'akazi. Mbo
uzi ko wafatiriwe muri ako kazi utegerezwa gusaba uruhusha ukabimenyesha hakiri kare hama tukabimenya yuko udashoboye gushika mu buryo udashoboye gushika kabiri gatatu tumenya yuko mu kazi gakurikira yuko dushoboye kwanza umva nshobora kugenda gutamba ibintu nshobora kugenda ku kazi ku bintu utateguye ntibikunda wamuzize amadanse nibaza ko arahinduka amadanse tegerezwa guhinduka umunsi ku munsi ibintu birahinduka kuko turashobora tuko turagira ibinyu fulani tukavuga ati ambo mu kirori kiza dushobora kugira ibinaka dushoboye guhindura canke uyo munsi nyene w'ikirori ibintu tukabihindura tu ni bitegereza rero ko yuko uba uri pre y'ivyo bintu umwanya kira kintu cyose umva tuba turi hajyanye twese tugashira ahantu hamwe tukavuga ati iki kintu kira kimeze bien canke kimeze bien koko umubosi wanyu ni management yanyu ni satbi ni satbi satbi bigenda gute mufitaniye contrat mukora gute oya nta contrat dufitaniye gusa na kazi tu nk'ubunye umuntu umuririmbyi ari we wese abakeneye avuga ati murashaka kuza kuntambira mfise ikirori bivyo kunda no kuja inyuma yiwe ntibikunda ariko arashaka kuba ati ndafise ikirori kanaka nimuze mutambe ko mu groupe yanyu aho sawa mugava ngo reka aririmba ngo turaje inyuma dutamba nivyo kunda oya kujya kuntu abaririmbyi bagira nk'amashow ugasanga bariko baririmbye aba danceur bari inyuma ntibikunda no none mwacha mutambira bo avuze ati nkene groupe yanyu groupe nyene mugenda muri ata mustar ari imbere yacu nashaka korera abami babiri ne muca mutamba indirimbo za satbi zonyene turafise n'izindi nyinshi dufise ni nyinshi dufise cyane iyo wirimwo nta kibazo mugata imbere yacu yego ibintu ntibyoshoboka nama condition mwasezeranye canke bro bakwishuye ko atagukorera abami babiri kawe dari gihe utegerezwa gutumira nk'ama groupe mu kirori mugasanga groupe ije nka groupe ko mu groupe ukayishira kuri affiche nayo ubwayo mugapana kuvuga ngo nkakujya hano nka Sadbakezi akoze ikirori ko atenda kudushira kuri affiche koze dusanzwe turaba dansere biwe mugabo udutumiye urundi musanira ifo kudushira kuri affiche twe tukaza nk'abigenga uvuga to tugashikirwa tugakora ivyacu tugaheza nk'abatumiwe hama nawo gashikirwa nawo gakora ivyo wabo nibajije yuko kubera ata contrat mufitaniye mufise droit yo kugenda ariho hose ariko babahaye amakashi urumva igikuru n'amafaranga ndibaza n'amafaranga mugabo ni mara ati ntakorera abami babiri ntibikunda ari umustar abone tumutambe ntivyoko naho baza nyeho yoza Diamond ntibikunda nata contrat dufitaniye turamwubaha nka boss ko twavanye kure cyane hari umusore abana damisha abandi badansere we hari turabona none umva twana two mutenguha gute ntibikunda nuko bimeze none mubanye gute nta bintu ingorane muza murahura nazo mu ivyo bintu byo gutamba byanyu nta ngorane muhura nazo nk'abastar ingwani ntizibura mu kazi kariko kose nawe ndaza akazi ukorera ntabuze ingwani ubwira nta muntu abura ingwani kwinoze gusa iyo uvunisha ucumenye ngene ucumbagira ukabyitwaramo neza kandi ibintu bikagenda neza y'abantu ntihaboneke ko menga hari ingwani wagize nk'ingorane mukunda guhura nazo nizi bo ingorane dukunda guhura nazo kenshi ingorane dukunda guhura nazo kenshi cyane ingorane zo kuyungunganya nka twebwe nyine aba danceur mbo cyambere cyo usanga kenshi kunda kuvuga ati kiratugoye cyane gose kuvuga yuko ensemble twebwe twese cyo kibazo ingorane zirahari bavuze ko zihari nizihe zikunda kubashikira mbo ingorane zikunda kudushikira sometimes turakunda bamwe ibishemi ko ndabivuga kubera urashaka gutunganira mbo ingwani ntizishaka kubura kuko urabona kugira icyambere uhereye hasi ugira repetition hasi ama ekipema ayo nayo ntushobora gutora n'amafaranga tugiye gutamba utetse kugenda wambaye neza uberewe kandi ushobora kwambara uku yambara uku dutetse kuba dusa rero kugira nk'ibyo bintu bisa premier million ingorane bashaka kuzungura uko karondera teni isa ni yuwundi ikaba ingwano bw'ikironke urumva rero uvuze yuko ingorane ziba nyinshi cyane nta n'uzo bonga ziheze gusa si twebwe kuri twenyine n'abaririmbyi
abatambika irundi mwebwe aba journaliste muri navuze yuko umuntu wese bivanye n'ivyo akora ingorane ntizibura nabajije urashobora kuvuga ati ingorane nka zibiri canke zitatu zikunda kudushikira nazivuze ti muri repetition ama equipement ategeza gukenerwa urumva ugiye kuri stage nshobora kugenda utambaye neza utegeza kuberwa ukambara ibisa n'ivyo wundi niyo ni ingorane kuko naho uzironka bisa amafaranga menshi kandi ibyo wambaye uno munsi bisa ko ibyo wambara ibindi ibyo ni ingorane mugabo si naho atari ingwane nini niko kadusanzwe ukora mugabo ni ingwane kugira ukironke ego ushaka kuvuga ati ni ingwane gute twe tubirondera ntituzi ko ari ingorane ko ushaka kugenda ngaho kabibura kugenda ryo kabibura kugira ubironka sanga warinze guca ahantu henshi mugabo umuntu akubonye kuri stage akabona ko waberewe mugabo kugira ubironke sanga ni ingwane wagize nanimvire yuko kome muri aba danceur ba SATB management ya SATB nagira arabamenya ati uno musi muzo kwambara ibi commande akabikoresha oya kenshi twebwe arashaka kuvuga ati mukeneye teni zimeze gute tukagira recherche twebwe nyene akacavuga ati twene kwani tukugore duha amafaranga tuja kuzironde ko turabana bo mwisite turayimenye na twebwe tukababwironde ko nangina afise ibintu byishimugora ndicaje guca kugira tumubaze ko turaba muri impe na twebwe kugira natwe tushembu ziya nguvu zacu n'ukuboko kugira tubiza ko turabishoboye benshi n'abakonesere nga harimo abakonesere harimo abadandaza impuzu barimo nk'uwo nyene barabishoboye naho uvuga ati mutume none ngene yambaye vraiment yari yagerageje system arabikora niko kazi kiyo ashaka kutubwira iyo style wambaye yitwa gute boy style nayibonanye umuntu nanje ndayishima kuyambara tu wayibonanye Diamond uri umufana wa Diamond oya si kanini cyane gusa nabonye gusa inyungu nayambaye tu ndayishima iyo style ya ariko ntuzingimiriye oya kwambara nyene wabonye bikora tu ndabona tubibereye ndabishima tu ndavyambara ndashaka kubaza akabazo nk'ubu imana ibahaye ububasha bwo guhindura umwe wese aranyishura uko avyumva ikintu uvuga ati ndaguhaye ububasha bwo guhindura ikintu kimwe ku isi kimwe gusa urumva wowe uhindura iki ububasha bwo guhindura ikintu kimwe ku isi bahindura abantu bose bagakizwa gukizwa kuri wowe ni kugira iki gukizwa no guheba no kuja mu nzira nziza nyene ni inzira turimo nyamanye gusa tuho ubuzima karondera ukakurikira imana tu namwe jewe ko ndayibona kuva ngo ndamuhindure je muramunga twese tuhinduka nkuko Yesu Kristo yarameze niko numva no bivuga kuko Yesu Kristo ukuntu yarameze atandukanye twe tumeze ku inosi ega hari ibintu twe dukora ku inosi twikoshejwe n'ubuzima kwafata imana ntibikunda mugako ari ubuzima kandi imana duhe ubwenge ni kuvuga tubikoresha tugire gute urabikora mukaje gusaba ikigongwe mu nyuma rero imana bivuga ati ndagwa basha hindura je no banka Yesu Kristo abantu bose ukabahindura nka Yesu Kristo namwe je ko bwanje no kurayi citwa icaha cose ku isi cukira kwi akandi kabazo ngenda babaze ni nk'ubu uramutse umenye yuko imana itabaho atajuru rihari muri make hari ibintu ureka gukora kubera ati ibi bintu nibibi shaka kuja mu ijuru biki nibiki nikihe kintu wokwicuza kuba utarakoze kera uvuga uti iki ko menye ko imana idahari no ndagikora niki ikintu uvuga yuko yaba imana idahari ku isi nk'ubu wumvise ati inkuru nshaje nta juru rihari nta mana ibaho ikintu woba waririnze gukora kubera yuko gutinya imana ukavuga ati ivyo bintu ndavyumvise iki kintu vraiment no gikora kubera nariyishe narikawushije nyene kandi umbona umengo no gikora mbo icyaha cyose cyoba kiri ku isi cyose kizi icyaha cyose cyoba gihari no gikora cyose kabisa icyaha nk'ivyo udakora wewe nibiki byinshi mbo nk'ivyo je nirinda kenshi kuva mvuka ntabwo ndanywa inzoga itabi ntabwo ndarinwa kandi nagakuku nyene ako nkunda gusa nyene tu icyo nico coba kikubabaje conyene ikimbabaje umva ni ibintu nyene nirinda tu hama ikimbabaje icyo vuga ati cyo bakimbabaje kikakubabaje vuga ati mana numvise ko utabaho n'ijuru ntiribaho
ndicurije cyane kubona ntarakoze ikintu uvuga uti kinye vraiment no gikora n'inguvu nyinshi nishavu ryinshi shaje no kuri ibishoboka byose ikosa zose zibaho ku isi no zikora vraiment ivyaha vyose urumva wohera ku ubusambanyi ibiki byose byose ndibaza uco vyumva na umva nta mutwara abahari nta mategeko abahari uravyumva nawe tegeza guhurutura byose jewe hari ibintu byinshi ntakora suva ngo kubaha Imana cyane gutinya Imana gutinya icaha hari ikintu nkora bivanye n'ubuntu bwanje ukuntu bundi ikigongo bati ndishe mugenzi wanje iyo mugenzi ndamwishe no kuva naho nose Imana idahari navyo nokora vuga rero ico kintu cyo kubabaza uvuga uti ikintu cyo mbabaza ko mpano numva yuko hari abantu batunze kubera ibintu byo mu kuzimu ibiki kandi nkabona mvuga ati ubuzima ndiko hari ubifise bivanye nuko yaciye mu kuzimu yakoresheje imyaka kuzimu canke ibiki no kwicuza kubana mugenzi wanje ginkoko nanye ngibiharagi kubera no bashimana ari no tumvuga ati naje kubeka intokora bijya binaje kugira ngo nze nagiye nkoge imisi yose ngira muri hamburger urabibona mu ndege ndi hejuru kubera bijya bintu rero ico geno kwije vati kubera iki nanje niripigika sana kandi mugenzi wanje yarabikoze kugira ngo aronko ubuzima ico nico no kwicuza nta bindi vraiment nta kindi kintu wakwicuza uvuga ati iki kintu vraiment ntabini kuko ibintu byose nokoze hari ibintu nakora kugira kubaha Imana kubera ubuntu bune vati yo no kumviga ngo nari mugenzi ndamwishe cyangwa ndamukubise kofi ndamwivye ibintu mwe nivyo yego yobo namwe ico umuntu cyose abakunda ku isi kenshi giterwa n'ubutunzi abafise hari igihe wirinda bimwe ubwo impamvu yuko ubuzima mu gihe umaze kumenya ko Imana bidahari nuko gusa bitazofa bibayeho mugabo kwicuza kuba utigeze uba umutunzi mugenzi wawe umutunzi ariko bivanye n'inzira wabuciyemo wanawe ndagutahuye nakubajije ngo nk'ubu uramutse umenya ko atamani baho atajuru ribaho nta kintu wakwicuza kuba utarakoze kandi ari kugikora ashobora kwicuza ko sindi kijuju ibyo nkora byose ndabikora ndabinezerewe nitworangiza tutababajije akabazo k'amatsiko reka tubabaze ni kihe kintu mwifuza niyihe bavuga gute intumbero niyihe ntumbero mwifuza gushikako mu muziki wanyu mu muziki ndundi nikihe kintu mwifuza gushikako mutarashikako bo ibyifuzo ni byinshi mugano ko tutabigera ko byose ariko hari bimwe tuba twita ko ari byo bikuru turifuza cyane nk'abantu nka bamwebwe amakampani akomeye muri iki gihugu ko dusapotinga duteze imbere impano utugenegene muri rusange kugira ngo dushike kure hashoboka nko ibindi bihugu bigenza usanga umuntu w'umudansera afise imodoka agiramo bari ibintu byiza biryoshe ukavuga ati ikintu nagikuye muri tala indimu sino turabayeho nabinga mu Burundi ko mabadansera kuko dusanga umudansera ari wawo ndi muzohora muri quartier yambaye woturi tobotse yambaye kanambiri zimeze nabi niki oro wamubonye kuri stage abereho birababaje cyane me mu gihe tuzoshigikirana tukaba bamwe tuzogera ku ntambwe nziza ishimishije murakoze cyane kandi abashimire kubera mwatwitavye kubera mwahevye ivyo mwari murimwo mukaza mukadutera kamo twagushikiriye uko waduhamagaye twahageze nanje ndabashimiye cyane kandi ntwara kubitaba kubera turakorana twese turi muri entertainment neje mudukeneye turi tayari kuza vraiment yego turabashimiye cyane dukomeze ubumwe rukundo tugira kuco twifuza twese merci merci beaucoup bakunzi ba Buja Hit TV nize ko mwaryohewe kubona twaganiriye murabona yuko ari abantu bakora cyane kugira ngo biteze imbere bateze imbere umuryango wabo reka tubashimire cyane kubona mwahevye umwanya wanyu mukadutegera ndabashimire cyane ndababwira ngo Imana ibandanye bahezagira ciao ciao